nagomba nongere fate aka kanya kugira ngo nifurize Pasika nziza abarundi bene wacu. Ndababwira ngo uko ataheze mumva akanesha rupfu na kuzimu, niko nawe yakugoboteye kugira ngo ubeho ubuzima bwo kwidegemvya. Ndabwira abarundi bariko barankurikirana ngo iyi Pasika ikubere Pasika yo kujabuka uve mu byo warurimwo bitameze neza, aho warubohewe, aho warufashwe nabi, aho ibibazo n'ivyago byari vyugarije ubuzima bw'iwawe, ujabuke winjire mu bihe vyawe vy'umwidegemvyo, mu bihe vyawe byo kugirirwa neza, mu bihe vyawe vy'intsinzi, nkuko uyu munsi ari umunsi w'intsinzi aho twibuka umwami wacu anesheje rupfu na kuzimu. Nongere kandi nifurize Pasika nziza ishengero ry'Uburundi. Ishengero ry'Uburundi, Pasika nziza. Uko uyu mwami wacu yanesheje rupfu na kuzimu, mwibuke ko niwe mutwe w'ishengero, ni kuvuga ngo twe nawe turafatanye, nta kintu na kimwe gihaje gushobora kudutandukanya. Ivyiwe nivyo vyacu, ukunesha kwiwe niko kunesha kwacu. Kurya yanesheje niko natubwiza kugendera mu buzima bw'intsinzi, tunesha igihe cyose. Nongere kandi nifurize Pasika nziza imiryango, nkuko ijambo ry'Imana bitubwira tubona ko Pasika yahimbarizwa mu miryango. Ndifurije imiryango yose iriko iradukurikirana Pasika nziza, mu banyu, mu vyanyu, murushize kubaho igihe cyose mwama mwibuka igikorwa kidasanzwe umwami Yesu yakoze. Kuri wewe uriko urankurikirana utaraha ubuzima bwawe umwami Yesu, nagomba ndakubwira ngo iyi Pasika ni gihe yadukuye mu rupfu atwinjiza mu bugingo. Ntushobora kuva mu rupfu ngo winjire mu bugingo utamanje kumuha ubuzima bwawe. Uyu mwanya uri kurankurikirana aho uri, umuha ubuzima bwawe, umwizere. Biravuga ngo ni waturisha kanwa kawe ukizeresha umutima wawe ko Imana muzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Ndifurije agakiza imiryango yose iriko iradukurikirana. Ino Pasika ntigusige uko yagusanze, ino Pasika igusigire agakiza, ino Pasika iguhe kwinjira mu mugabane w'abana b'Imana mu kwizera igikorwa kidasanzwe umwami Yesu yakoze. Imana ibahezegere cyane. Pasika nziza mwese, murakoze.